Mu mwaka wa 2020 urukino rwa kickboxing waratanguye mu Burundi. Si umukino w'abashinwa gusa nkuko tubizi mu mareresi ya Jackie Chan, ahubwo ni umukino wa bose. Urashobora kwibaza ngo uwo mukino kinwa gute, utandukaniye hehe n'izindi nkino zisa nawo? Inyishu iri muri iyi video. Akeza Sport yaragendeye Simba Fight Club, ihuriro ry'ugwaruka rikinuga urukino risanzwe rifashwe mu mugongo na Federation ya Wushu mu Burundi. Twebwe muri Federation yacu Burundeze do Wushu duhuza bose kick, box na sanda. Sanda tuvuze rero sanda keshi abantu ntibabitahura barimvira ati sanda ni giki kuko sanda ni mu bw'Igishinwa, ariko tuvuze kickboxing abantu benshi barabitahora ukumva ko ari gukoresha amaguru n'amaboko. Abarenga 200 bagizwe n'abahungu, abakobwa, hatibagiwe n'abagendana ubumuga nibo bakina uwo mukino wa kickboxing. Ni urukino rusaba inguvu, ubuhinga, ububangutsi, ukudasamara. Bisaba ko abukina bivuga amazina, bakiha amazina y'ubuhizi. Mbega bigenda gute ngo umwana akiri muto yiyumvemo yongera kunde kickboxing, umukino wo kugwana? Ubundi nk'abandi ba sportif canke abandi ba artiste usanga bafise izina ritandukanye n'irisanzwe bakoresha muri ayo ma art yabo. Izina rya kickboxing ni ganza, biravuye muri vuga kuganza like banumva risigura nka dominance. Ubwa mbere nabaye inspired na film ya Jackie Chan ya kera, The Snake in the Eagle Shadow. Chandaza muri club ndiyandikisha ndatangura gukora nk'abandi. Tanguye gukina kickboxing 2020. Imyaka yose maze muri kickboxing ndayikunda kuko iramfasha cyane mu buzima bwanje, muvyerekeye kwikingira no kugira ngira amagara meza. Maze kugira accident kubera ko jewe ubwa mbere nari mfise ikintu bita amaboko abiri, nari mfise amaboko abiri kandi akwiye. Hanyuma nza kugira accident mfise imyaka 4 ncankura ata amaboko abiri mfise. Ndabikora ndabikunze kandi nta kintu na kimwe nigeze mbona ko kuri jewe kidashoboka. Iconanira ni cya kindi nyene gishobora kugora n'undi muntu afise amaboko abiri. Jump cross rapakat esquive crochet. Come on. 1 2 3 esquive crochet coup de pied. Naho biboneka ko ari urukino rwo kugwana, kickboxing irigisha ugwaruka kugira inyifato nziza no kwiyubaha mu kibano. Komba yanje ya mbere yabaye muri 2020 yari meze neza cyane uko nashoboye gutsinda. Ugiye kugwana ubwoba ni wowe wikonsantra mu byo uri kurakora, urabana na adversaire wawe. Sanzwe dutunganywa amarushanwa yo twitiriye Grand Combat, ni muri ya ntumbero yo kumenyekanisha runo rukino, kumenyekana ngaho mu gihugu, kumenyekanisha mu makungu, twongera tumenyereza n'abakinyi guhura kugira amakomba, kumenyera komba. Ayo makomba bagendera bakira ku kwezi ku mategeko bakina round 12, ariko turacakoresha round 6 kuko bwe turaduza twongeza ko round, nuva round imwe ibakina iminota 3 bakaruhuka umunota umwe. Imyimenyerezo gusa itagira urugamba ngo berekane ivyo bize, yo bisa nko gutamba wirorera. Ihiganwa bita Grand Combat riraba kugira bereke n'abandi ubuhinga bwabo muri kickboxing. Ni n'akaryo keza ko kumenyekanisha ubwo rukino. Umukinyi wese arafise ihangiro, indoto zaho yipfuza gushika. Abakina kickboxing barizera ko ubwo rukino rushobora kubatunga ukaba nk'umwuga ubabeshaho, ariko haracariho intambamye nyinshi. Kuba nkina kickboxing n'umukobwa bisigura yuko uca werekana inyifato mbi mu kibano.
ahubwo twerekana inyifato nziza kuko nituvyiga kugira ngo tugwane n'abantu. Icambere twigisha ugwaruka discipline nicyo kintu cyambere kiza imbere kuko n'umukino utuma ugira umubano mwiza mu kibano kuko novuga nk'akarori navuye ko je nawo kinye kuva nkitangura kukina umukino nta muntu turahora nko mu barabara dushwane cyatugire cyangwa ni kwa kuntu gende wiyemera ngo kuje ndazi gutera ingumu ndazi gutera kuduza ukuguru muri make ivyo ntabiri icyo nicyo kintu cyambere tumaze kwigisha abanyeshuri bakamaza kumenya nimba uze ukamara kumenya gutera ingumu n'ukuguru si vya byo kugenda guhayagiza mu barabara ngo jewe ndashoboye ibi nkozi zishoboye ibi ivyo sofi guza aho babikenewe ukavuga ati jewe hano hantu bariko barandenganya canke bariko barampohotera ntushobora kwidefanda. Sinovuga ko nabigize akazi kubera intambamyi dufise ziracari nyinshi, birashoboka ariko biradusaba ingufu nyinshi ko turonka amasapoti abantu bakavyitabira cane kuko umaze kubigira akazi nta kindi kintu ubibangikanya navyo. Nshaka kuba umukinyi akomeye cyane, bisaba yuko nshigikirwa na cyane mu kibano n'abavyeyi no ku gihugu. Ubu n'umukino ntituwukina kugira ngo dukinate, ntituwukina kugira ngo tuje kuwuriraho amafoto vyonyene, ahubwo n'umukino dukina kugira ngo tuje guhura na bagenzi bacu. Je natanguye kubikora novuga ko nari mfise nk'imyaka nka 12 hanyuma ndabikora mfise ico nshaka kugerako. Rero ihangiro ry'iwanje mfise nkeneye gukora uko vyogenda kose bitebe canke bitebuke mugabo ejo nange nze nshike ku rwego wiza cane ku buryo nange nshobora kuba nofasha abandi kandi n'umuntu wari we wese agashobora kuba yovuga ati uyu n'umukinyi, kubera umuntu ashobora gukina umukino agatsindwa mugabo abantu bakavuga ati canke nawe umuravye ukavuga ati uyu muntu naho yatsinzwe yakinye neza. Turafise intambo ya mbere y'ibibuga dukinamo izo nkino, novuga ko ari intambo ya mbere nyamukuru twifuza ko gusaba ubufasha kuturosha ivyo bibuga cyo dukiniramwo kugira tukabanda tworganiza izo competition kuko turifuza ko ayo makompetition tworganiza sama competition yo ngaha nyine mu gihugu turifuza ko natwe duhamagara mu bindi bihugu bageze bakina mu bindi bihugu nabo tugategura ayo marushanwa akabera ngaha mu gihugu kugira ngo utere imbere n'ugwaruka wiyumvemwo uwo mukino nuko dutegereza kuraba akantu akamverope karimwo akaganoke ugira ngo n'uwakinya aryoherwe n'ejo azasubira agaruke hama n'urundi rwaruka rubona ati bwa bundi naho ngerageje kubaka umubiri kumbe nanje ku mufuko hari akantu ushobora gutahana.